nta muntu mu buzima adakeneye amafaranga ariko sindakeneye muri iyo nzira. Umuntu aririmba indirimbo z'Imana ni ukuvuga ngo ziga ndirimbo atanga ubutumwa buze bukiza abana bariya abazohezagirwa bazoguhezagira. Ariko nushaka kuririmba ngo Imana ngo ndirimba Imana kugira ndonka amafaranga, oya bajya ni bantu kamazina canke n'abantu babagombye gucafuza umuntu uko ngaha muri uno murimo w'Imana harimo ibigeragezo byinshi ibi nabiriye. This is Sunday Umoja TV bwamwe twababwira vya biganiro twababwira kujya twababwiye yuko tuzokoma tubaronderera abarimbi barimba gospel stadire baninahaza Imana tukoma tubarungikira tubakorera ama comedy ama filme yigisha n'ibindi bitandukanye. Kuri uno mwanya rero tukaba twagendeye umuririmbyi kazi asanzwe arimba indirimbo zo kuninahaza Imana tukaba twahuriye muhira iwiwe aho twari tumusanze avuye kuninahaza Imana peut-être kuririmba cyangwa gusenga ntizo ko ari pasteur cyangwa ari iki we don't know. Byo byose tugiye kubimenya ariko ava yuko byose tubimenya turamanza kumusaba yidondore atubwire izina niyo yaravuye peut-être. Amazina yanje nitwa Jennifer Ambona. Hamandi muririmbyi kazi wa indirimbo z'Imana tuvuge gospel. Nuko nye ama ibirenze ivyo ndakunda kuririmba niyo mpano yanje kandi ndakunda Imana. Izo freshes zivuye ku rusengero? Ego niyo zivuye kabisa. Okay, ava yuko tutangura ikiganiro twumvise yuko uririmba gospel indirimbo zo kuninahaza Imana. Eske wabunira indirimbo zo kuninahaza Imana ubwoko ubuwe kuko hariho abarapere hariho ibintu bimwe n'ivyo. Eske uririmba muri mood ya zose urarapa byose tucishirize? oya sindumurapere jara tuba. Okay, sawa nturi murapere mugabo ndibaze yuko ziga ndirimbo zo kuninahaza Imana ziri muri ntuze muri rap kuzemera? Ndazemera cyane kuko twese dusenga Imana imwe duhurikiye ku Mana imwe. Ndazemera kuko bijyanye ni nkuko umuntu yo kwambara ikanzu eje akambara igitenge uko nayo ibindi bisigaye zose n'indirimbo kandi zinahaza Imana imwe kuko Imana nibaza kari imwe niko ndabizi rero ndazemera cyane. Okay, musenga mu rusengero rwa? Senga muri Rehoboth Holy Church mu Kigobe. Rehoboth Holy Church. Eske muri Rehoboth Holy Church muba harimo nk'abaririmbyi ba gospel banga stadire abo dusanzwe aho twoba dusanzwe tuzi yuko bari muri yo career yo kuririmba apana zigiye korali zo mu rusengero bari banga? Yo ni benshi cyane nta nabona ushobora guharura. Saka batatu. Hariho Moise, hariho Alvera, hariho na Patrick, harimo n'abandi ba Grodier n'abandi. Okay, none muri zo ndirimbo muririmba muri gospel eske ama video kuri mwebwe canke ama audio ni giki ca mbere mu prefera kugira kije kumugaragara? Video niyo ari nziza kubera yuko okay zose n'indirimbo z'Imana kandi zose n'inahaza Imana ariko ikintu wumva utabona nta nkomezi gifise nk'ico wumviriza uri kurabona. Cyo gituma rero ikintu wumviriza uri kurabona gifise inkomezi nyinshi gusumba ico wumva ukiyumvira ati uwo muntu ninde ico munyereka mbega yo bari muto canke ni big mama nka Jennifer. Okay, usegura kufise inkomezi nyinshi. Okay, tubwira inkomezi ziwawe bufise aho zoba zihagaze kuhora Imana yanje. Icambere nuko yampaye ubuzima ikama kumuyimenya urumva ivyo gusa ndumva ko nuzuye ndumva yuko ndigikoma ngoma kuko ndumwana wisumba byose. Nakubona hama tugiye ku ruhande rwo mu buzima busanzwe Jennifer usanzwe ukora umuduki uri nk'utuntu duki mvuze utuntu woba ukora mbashatse kuvuga uburyo ukura muri utwo tuntu ujana mu ndirimbo kuko urakora ama video yarazimvye audio zirazimvye eske ubwo buryo mubukura? Okay, mu buzima busanzwe
ndafise utuntu twanje nkora nyene dusanzwe. Uratwibagiye tutubwiye? Oya, no comment. Ngo no comment. Oya tubwire kamwe basi. Oya, tuzobigaruka ko hanyuma. Ariko gusanda umudandaza sinkorera leta, sinkorera umuntu, ndikorera, ariko ubwo n'ikindi kiganiro tuzokurikira hanyuma. Kumwe bakwita boss lady ntibihenda. Oya ntibihenda kuko Imana yaramaze kuntera iryo teka, nibaza yuko nteranje imbere sinteranje inyuma. Okay, eske umuziki wawe gwa gospel wo kunina hazimana ufata nko kome gurungika ubutumwa canke nka business? Oya si business na gato. Umuziki wanje nuwo kurungika ubutumwa kugira ngo abantu baza kubaza indirimbo zanje ziremeshe bamwe bari mu bibazo, zifashe gushima abandi bari mu vyiza, zongere zizane benshi abagenzi inshuti n'abagenzi kumana. Daboro kwanza banze yumvire uyu muntu kera twahorana mu nzira niriya, ino munsi ari kwindi ntambwe. Ivyo bimwe biratera abagenzi inshuti bakavuga ati twarasizwe inge natwe tuje mu nzira y'Imana. Kumbe mu nzira y'Imana yemeze neza, ukibona nyene mu nzira y'Imana k'ibintu byose ari sawa sawa. Okay, aho nyene mu nzira y'Imana bajya nabo baririmba gospel kandi usanga bari mu rusengero, ariko bakubwiye ati okay muziki turungika ijambo ry'Imana ku peut-être ko barikurikirana kuba babumviriza mu masengero, ariko bakavuga ati ikindi naco dukeneye amafaranga. Wowe ku bwawe uvyumva gute? Oya je n'amafaranga nkeneye. Amafaranga nta muntu mu buzima adakeneye amafaranga, ariko sindakeneye muri iyo nzira. Umuntu aririmba indirimbo z'Imana, nukuvuga ngo ziga ndirimbo atanga ubutumwa buze bukiza abana bariya, abazohezagirwa bazoguhezagira. Ariko nushaka kuririmba ngo Imana, ngo ndirimba Imana kugira ndonka amafaranga, oya bajya ni bantu kamazina canke n'abantu babagomvye gucafuza umuntu. Uko ngaha muri uno murimo w'Imana harimo ibigeragezo vyinshi ibi nabiriya. Akarorero ni nkuko iyo utangwe kuri indirimbo z'Imana hari haba kuvuga ukutari, bakakuvuga ibindi bitajanye. Ivyo byose nibiza bigirane ugira ngo ucike intege, uhebe wa murimo wiyemeje usubira inyuma. Aho nyene hari haba kuvuga ukutari ukavyumva. Eske wewe bamaze kuvuga ukutari ukwa? Yo je ni byinshi cyane kweri. Bibi je mbaza bibiri gusa. Bibi hari abamvuga ngo Jennifer sinzi mara Jennifer ishima, Jennifer ndamanyama, Jennifer sinzi byinshi kuko umuvyiza batubwirwa ngo dushime no mubi dushime. Ariko rero je nk'umuntu amvuze uko ntari ku ruhande rwanje ndanezerwa, camenya yuko ndi umustar wa Kristo. Mugivyo yose umuntu avuze ati Jennifer fisa amanyama ntaba abeje kubiro tukonyera aba yarakubonye kufisa amanyama. Erega inyuma yako kajambo hari ibindi acayongerako nk'ivya ntavyonzi. Biriho byinshi none ubaza abantu bisi, ariko rero twebwe tumaze kuba nk'abastare, nukuvuga yuko ahubwo kuvuga uvuze nivyo vyiza kuko camenya ati ahantu idefoni kosore canke ahantu giriki ugira ngo mpindure birambera vyiza gusumba ko wohora ubikakubabaza mu mutima. Je kubwiwanje uvuze biranezera gusumba guhora. Jennifer batangwe kuririmba ryari? Natangwe kuririmba nkiri umwana, nakuze ariyo ngabire yanje. Narimba muri eglise kuva muri Sunday school nkuze, hama nkuze narigeze kugibira ibihenda bivamwo kubera isi irahindagurika n'abantu kandi tugahinduka. Ariko mu nyuma ubu ndirimbye nka Jennifer indirimbo gwanje ni mu mwaka uheze niho natanguye gusohora indirimbo zanje, aho nashize ku mugaragaro album yanje ya mbere nise Hora. Jennifer umuririmbyi aririmba indirimbo za gospel zo kuri Nazimana kandi nziza ziryoshe ziri mu ndimi ntihenze, harimo ikirundi n'igiswahili sivyo? Muri izo ndirimbo mu mwaka uhezemo muri iyi minsi heze aheruzo gusohora album. Eske Jennifer album asohoye yoba ifise indirimbo zingahe? Nakoze indirimbo, album yanje irimo indirimbo 8. Iyo album yanje nayise Hora.
igituma nahise hora ni ukuvuga yuko nagombye kuvuga ngo namba uri mu bibazo namba uri mu biki hora ubibwira Imana kuko iyo ubibwiye umuntu arabivuga jewe ubimbwiye no bibwira uyu yakabibwira uyu ariko ubibwiye Imana gisigura yuko Imana yo yirahari amarira warize ngira yaguhanagura niyo mpamvu nayise ngo hora zose n'ama video zose ni audio video. Wow, très bien. Est-ce que hama tumaze kumenya yuko Jennifer yasohoye album, Jennifer ashaka kutubwira ati akatubwira réseaux sociaux ukoresha sta n'ama channel nimba ari Facebook, nimba ari YouTube, Instagram, izo zose ni channel ziwe dutegeza kumenya abashaka kumukwirikirana abafans ba Sandy Umoja TV bashaka kukurikirana Jennifer kuma réseaux sociaux yiwe ashaka kuca yatubwira hama ejo canke hirya yejo tukazobandanya dukurikirana indirimbo ziwe ibiganiro vyiwe kujya niko dutera dutezananye imbere tumva ubutumwa muva mu ndirimbo ziwe rero muri no mwanya ashaka kuca abitubwira byose kungene bitegeza kugenda réseaux sociaux ziwe zose turazikeneye. Ego vyose ndabikoresha Instagram, Facebook na page yanje hose handitse Jennifer Irambona winjiyeyo na YouTube hose ucundonka. Ego kandi indirimbo zanje zose zirahari. No hamagarira abanywanyi inshuti abagenzi abakristo n'abatarakizwa kudukurikirana cyane kuko n'ubunye inkoni irashushe hari ndafise igomba ivuke vyihuta nko mu mezi 2 canke 3 nzoba ndayivyaye. Murumva Jennifer ntiyicaye aguma twereka ibintu bishasha aguma tubwira ko ari ibintu bishasha nico gituma tubatumira kubanda yamukurikirana ku ma channel yiwe. Est-ce que Jennifer chaîne za YouTube za Instagram za Facebook ni ufata umwanya wose kuzikoreshereza kuri telefone yawe hoho birakorohera? Ego sometimes sumwanya ari wose hariho umwanya binyorohera nundi mwanya kubera ubuzima bwa buri munsi bugoye urazi mu gisagara ifo kuba ofisi ibintu ukora muri uwo mwanya cha wiyaranje ukaraba ingena ubikora. Okay, murumva yuko Jennifer konti ziwe za Facebook, Instagram, YouTube abifatira umwanya muto ukame awuronse abikoresha. Tumaze kumva ibikorwa byinshi aharakora Jennifer ariko ibikorwa biremereye ndeka tumbaze yuko yoba afise umumanager canke ari ya business yawe ikuduza muri ivyo bikorwa byose urimo. Na manager mvize uri depana. Ego orara. Okay, Jennifer n'umuririmbyi murazi yuko tugize interview n'umuririmbyi kugira yi present ashobora kuba yaduhenza atazi no kuririmba peut-être akaba atari waririmba turungikira video ariko arakora video muga muri studio akaba tigeraho nyarayo n'umunsi n'umwe ndabesha. Reka rero muri mwanya aduhe agapera kugira atwemeze na munaririmbira uwundi vyabonye birabaho nkurindirimbira uririmbira abakurikirana Sandy Umoja TV bomve ubu butumwa nimba ari bwa 5 secondes mugabo babwumve bwiwawe nakano gatoye gusa kabe mu butumwa. Nani kama wewe Mungu wangu, nani kama wewe Mungu wangu, umenipa afya njema, ushukuriwe Bwana. Nani kama wewe Mungu wangu, nani kama wewe Mungu wangu. Turazi nta wundi ni Imana yonyene. So turagushimiye cyane Jennifer ku mwanya waduhaye twicenga mu mwanya tari muto twakurindiriye twaje ariko ntitwacise intege nacyo tuzogaruka tugusabe rero udusezerere abakurikirana Sandy Umoja TV ndetse n'abantu bakunda indirimbo ziwawe mu jambo rimwe. Ego icyambere ndashimiye Imana yadushikanya aha ndashimiye mwebwe mwaje ngaha ndashimiye na ni TV yanyu yatwiyumviriye ko muri benshi abaririmbyi ba gospel turi benshi mu Burundi ko mwatwiyumviriye ndabashimiye bivuye ku mutima. Imana ibahezagirira ibaguri bageze kure hama abanywanyi banyu bacu nabo ndabahamagarira kudukurikirana ku bikorwa byacu kuko kudukurikirana niko kudufata ku mugongo kugira ngo tuze dushike kure nambi no musi turahe ejo twifuza kuzoshika handi ugushika handi no kuvuga tuzohashika ruko bakurikiranye bya bikorwa byacu rero no bahamagarira bose kudukurikirana kandi nihagira ico bazobona kitagenda neza be free baratubwira
turiteze kugikosora no kwisubirako hama aho bazobona imeze neza badutera intege ego. Okay, aho tuzobona bitameze neza tumutera intege. Ivyo byose bizoboneka muri comment ziwe, mu bikorwa vyiwe, hariya muri channel yiwe, canke muri bino biganiro vya Sandi Umoja TV. Tukaba dushimiye abakurikira Sandi Umoja TV, tukaba tubasabye mu bandanye mugira share, ico bita partage, kugira mu bandanye muronka notification nibindi biganiro muzohora mubikirekirana atangorane nimwe. Turabashimiye cyane, dushimiye n'umutumire wacu, tugashimira na cameraman. Ciao.